Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi nanjye ndashimye Imana y'umuvyeyi wacu Nduwimana Joseph yamimba hafi kankorera ibitangaza. Nukuri naje ngaha bitoroshe vyamfashe nijoro ivyo bintu nkumva nguruka mu mutwe ubwenge bwose bugahera nkumva ibizunguzungu. Twaraterefone umukozi w'Imana mwijoro aransengera birakunda ko ndyama. Rero ubu uye candaza ku rusengero naje bitoroshe. Mugabo nukuri umukozi w'Imana Diemeresi aransengeye ndumva ko mbohotse. Ndumva yuko ibizunguzungu nari mfise nawe nimeze nk'umuntu mengo ndi kigugu. Ayimeze nk'umuntu mva ibizunguzungu ndiko ndaraba abantu nababona mwantu bangaha ariko ubu ndumva ko ndamahoro. Nukuri Imana ishimwe ndashimiye umuntu yanzanye hano mwitara. Jewe naraciye mu vyumba bitandukanye nari maranye igihe kinini gisata cingwara. Rero iyo misonga nkayimva mwibere imbabaza cyane nkumva ndushe ngatura n'imibe myinshi ariko rero aha hantu n'ubwa mbere ndahaje ariko rero Imana irantabaye irambohoye nakiriye gukira isaha na kano kanya. Ukuri ndashimye Imana cyane kugitangaza Imana inkoreye ndabonye utwumiza ku buzima bwanje nanaciye heshi hatandukanye ni kwa muganga hose naragiye ni ku bafumo hose naragiye ariko vyari vyarase ariko uyu mwanya nyene Imana irambohoye Imana irankijije Yesu wacu bahabwa icubahiro. Iyi saha uyu munota yisegonde amatiyesi ndashimira Imana ko ahantu ingejeje ubu nukuvuga ko ngishika ngahe Bujumbura naragiye kwiga iyo myuga itandukanye na cyane cyane nk'igisudere. Mwico gihe sinabona icepfo ni ca ruguru mbona birase ndatinda fata ingingo yo kuza kurarira igisiti ndinjira igisiti nava ku murango gusudira mwijoro nkaja mu gisiti ariko iyi saha ndashima Imana kubona igisiti nakivuyemo. Mwico gihe sasa sinashobora kuronka ibihumbi 10 ndabibarane n'umunota sinamenye yo bigiye kandi atanayo nariye gushika isaha sasa ndashimira Imana kumva ushobora kuronka n'ibihumbi 100 nkabibika jewe nyene nkabikoze umugambi utandukanye. Mwico gihe narororaga koko nkumva karapfuye nkorora inkwavu nkumva irapfuye nkorora impene nkumva irapfuye nkorora niyo ngurube numva ngo yase kwima ariko isaha rero ndashima Imana yo yashikanye muri Repentance. Umuvyeyi wanje rero sinakundi kuno mushimira Imana yo nyene nizabona ibikweranye imbashimwongera amavuta menshi nayo ishengero ndashimiye kandi umuvyeyi wanje Apotre Joseph Nduwimana aho angejeje iyo atabawe kuko ndumva ubuzima ndimwo byari gukomera cyane. Mana datamana mushobora byose Mana w'isinjuru ndasengeye mwami Imana uyu muvyeyi wacu Apotre ubashimwongereza amavuta ubashumuha ubushobozi mwami amen. Iyi saha rero tuvugana jewe ruguru ibintu basokuru n'abasokuruza bajama ni ibintu ntashobora kumenya niyo inyatino bwayo bayaravuye karande sinashobora gutahura icyari cyo nico gituma nabondera amafaranga nkayabura gushikiza umenye Repentance sasa ni ibintu biko birahinduka. Habasaba umuvyeyi wanje rero abashe anja kumavi asabira ukwezi imyaka 2 ntegura kubatizwa mu mazi menshi byanse kumva umwanya kuva nshike muri Repentance sige nambara agapataro keza sige nambara agahuzu keza sinokunda bivuga sinokunda bivuga Mana washizeho uyu muvyeyi Mana washizeho Repentance sinoka no kurukunda gushimira abumvise gushima kwanje Imana ibashongereza imigisha n'imihezagira. Ndaza ndabona na umwungere tukibonana ubwo nyene nza numva ubwenge buragiye nca ndabura amahoro baca barantwara kunsengera baransengera cyane nza numva wa musonga uragiye. Hama ndashimiye Imana yo mwijuru kubona imbohoye ivyo bintu narinda bimaranye igihe kinini nari naragiye ku baganga abaganga barananirwa barambwira ngo ingwara ngwaye ngo ntayo babona ngo mugabo nkaguma numva ubugwayi bwiyongera. None ndashimiye Imana yo mwijuru ndashimiye Imana y'iki gicaniro Imana ya hano ndayishimiye n'ukuri yo intabaye umusonga ukabumvuyeko niyumvira ati none jewe y'ingwara nzoyikira gute nkavuga ati jewe nzoronka ahantu mpava nkirira ino ngwara ariko Imana itabura ingene ibigenza
yabikunze iranyereka ahantu nokirira. Naje mva ruguru ku munsi wa kabiri namanutse uwo musonga bantwaye ku bitaro ubwenge bwagiye. Dogiteri aravuga ati umuntu nta ngwara tumubonamwo, barantahana. Niho umugabo wanje yaciye arondera itike acambarira ati nimanuke. Manutse niho naciye nza gusengera ngaha. None ndashimiye Imana ntashe nkize, n'abandi barushe nkanje ngiye kubabwira baze gusengera aha hantu. Aha hantu hari Imana, aha hantu hari ubutabazi. Uwahizeye ntazokogwa n'isoni. Mu gushima kwanje akaba ari uku. Imana ibahezagire. Ni ngaha nshimira Imana. Yego hari Dimashe mwungere yaravuze ati aha hariho umuntu ikintu cy'igikoko cyaguye mu gutwi, nahaguruke ndamusengere. Nanje yari jewe kuko icyo kintu cyari cyanguye mu gutwi ariko wa gatanu mw'ijoro asa hindwi z'ijoro kirangwa mu gutwi. Numva ugutwi kumerewe nabi, ndumva nyene iminzerere mu gutwi, ndumva ndataye ubwenge. Canda telefona abariko baragirisha cya kiganiro nyene cyo kwiradiyo nyene cyo gutwanga imitwaro babasengere. Basengeye ndumva nyene yuko ndose amahoro ndasinzira. Hama rero Dimashe bamaze kuvuga nca ndahaguruka nca ndaza baransengera nyene ndumva yuko nkize uwo munsi rero ngaha atuje niho nari ntonze ku murongo numva kwa gutwi kugarukemwe iminzerere. Ninjiye ariko aransengera niho numva nyene umuyaga nyene mu gutwi, numva umenga hari ibintu biriko birasohoka. Yego hanyuma nyene ubu numva merewe neza. Uko nari meze numva atariko biri. Numva by'ukuri ari ugushima. Mwami Yesu abahezagire. Ikindi nashaka gushinga ni umwaka wahera nkiri ruguru, nari ruguru ndagwara cyane, ndaremba gose, nasohoka amaraso gusa, ndemvye gose nyene. Niho musaza wanje ari ino namutelefona ati by'ukuri numva ngira mpfe. Carambwira tari umusenzi ari ni Bujumbura umupasiteri yanda kurungikira inomero ziwe umutelefona gusenge. Canda arazindungikira hasi 9 y'ijoro. Hama ndamutelefone, Imana yarampaye ndamutora, ndamutelefona aransengera. Hama nyene nasengeye ndumva yuko nyene merewe neza. Arambwira ati niwizere urakira. Hanyuma nyene bukeye nko mu saa 5 niho nagenda ku mwanda cyambona sinsubiriye nyene gusohoka amaraso. Nayo ubundi hoho ndi mu nzu sinasohoka, nasanza nk'uruntu gurutubaye mu nzu nigo nyene nasohokera ko nyene nkazana ibintu nyene biteye n'ubwoba by'amaraso, biteye n'ubwoba. Nari mfise n'undi mwana nyene yonka. Uwo mwana saa 6 y'ijoro misi yose yaca ayirukanga, tugwana yirukanga yugurura inzugi ngo misa nisohokere. Imana yakoze n'ukuri yaramusengeye ntiyasubiriye gusohoka nyene, yararyama agasinzira bugaca. N'ukuri ni ibyishimo kuba narashike ngaha, n'ubuntu Imana yangiriye. N'ukuri simba nkihari, nugushima Imana nibahezagiye.